kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro y'Imana. Turasangira ijambo riri muri Zaburi ya 48 umurongo w'8. Zaburi ya 48 umurongo w'8 handitse ngo nk'uko twumvise niko twabibonye ku mugwa w'Uhoraho nye n'ingabo, ku mugwa w'Imana yacu. Imana izoshimangira ibihe byose. Sera. Ijambo dusangira kuri uyu munsi niri nk'uko twumvise niko twabibonye. Mukundwa, iyi ni ntahe y'uwanditse Zaburi ya bene Kora. Ndagusenga ngo ibi ntahe yawe, kuko Uhoraho n'umwizigirwa. Nk'uko wavyumvise niko uzobibona. Nawe umunsi umwe uzovuga ngo nk'uko navyumvise niko nabibonye. Imana ishimwe cyane. Wizere, ntutakaze ivyizigiro vyawe. Ukwizera kwawe ntiguhere, kuko nk'uko yabivuze niko azobishitsa. Imana si umuntu ngo ibeshe, si umwana w'umuntu ngo yivuguruze. Kandi Imana ntitoranya abantu ku butoni. Ngo uyumvira, uyubaha wese nayo iramwemera mu mahanga yose. Nawe niwizera ico yavuze, uzobona ico yavuze ikagishitsa. Imana ishimwe cyane. Ntuzovyumva gusa ngo ubibone gusa, ahubwo birasa naho bishikira. Uyavuze ngo ni ku musozi Uhoraho. Uzoyibona mu nzu y'Uhoraho, uzoyibona mu nzu yawe, uzoyibona mu buzima bwawe, uzoyibona mu kibanza kinaka. Imana ishimwe cyane. Iri jambo rikuremeshe, iri jambo rigufashe, iri jambo rikubere rishasha. Umenye ngo Uhoraho Mana, nk'uko twumvise niko twabibonye. Imana ishimwe cyane. Nk'uko wumvise niko wabibonye. Reka mvuge ngo nk'uko wumvise niko uzobibona. Imana ibishitse. Wizere, kuko ukwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Kandi ngo utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Ukwizera niko kwatumye abakera bashingirwa intahe ko bari bagufise. Barumvise, barizera, maze barabibona. Ibi bigushike ko nawewe ntibibe kuwa mbere gusa, ntibibe kuwa kabiri gusa, ntibibe kuwa gatatu gusa, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatatu, kwa Mungu, ntibibe mu kwezi kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, kuwa gatanu gusa, mu kwezi kwa gatandatu gusa, mu kwindwi gusa, mu kumunani gusa, mu kw'icenda gusa, mu kwa 10 gusa, mu kwa 12 gusa, ntibibe mu mwaka umwe, ariko ibi ntahe yawe iminsi yose. Imisi yose, umwanya wose, uko wavyumvise aba ari kubibona. Uko Imana ivuze aba ari kubibona. Imana ihabwa icubahiro. Imana n'umwizigirwa, nawe ubu umwizigirwa, izoshitsa ivyo yasezeranye, izokugirira neza. Nawe uzohava wandika nk'uko bene Kora banditse ngo nk'uko twumvise niko twabibonye ku mugwa w'Uhoraho nye n'ingabo, ku murwa w'Imana yacu. Imana izowushimangira ibihe vyose. Sera. Igihe cyose ubonye aka kajambo sera muri Zaburi, ni ukuvuga ngo hagarara uvyiyumvireko. Hagarara uvyiyumvireko. Yari yavuze imirongo myinshi kuva ku murongo wa mbere gushika kuri 8. Arahagarara aravyiyumvirako. Aragusaba ngo nawe uhagarara uvyiyumvireko. Zari indirimbo, nico gitabo c'indirimbo z'Abaheburayo, nico gitabo c'amasengesho kuri benshi. Reka nawe urimbure kuri ibi. Nk'uko twumvise, nibiki wumvise niko twabibonye. Hari ibyo wumvise kandi wabonye. Hari ibitangaza byinshi wabonye mu bugingo bwawe. Imana yagusezeraniye hama bigashitswa. Kubera ivyo, reka biduze ukwizera kwawe. Umenye ngo niki naco yambariye, naho catevye gushika kizoshika. Niki naco yansezeraniye, biciye mu ijambo ryawe, biciye mu masengesho, biciye mu ndoto, biciye mu buhanuzi yacishe ku muntu w'umwizigirwa yubaha Imana, atari bimwe abantu bapfa kwadukana. Bivuye mu ijambo gusa, bivuye mu ijambo ry'Imana, bitavuye ku bantu biruka inyuma y'abandi, bivuye ku co Imana kwibaririye. Reka ndakubarire, nawe uzoshinga intahe nk'aba. Nk'uko twumvise niko twabibonye. Ndasubiye ndabikwifurije, ndasubiye ndabikwatuyeko, ndasubiye ndabikwibutsa. Nk'uko wumvise aba ari kubibona. Imana iguhezagire, Imana igutwenze, Imana iguhanagura amosozi, Imana ikuzuza intahe nshasha. Uti ni ukuri, nk'uko numvise niko ndabibonye, nk'uko numvise niko ndabibonye. Eka n'iri jambo nk'uko uryumvise bituma ari kubibona. Imana iguhezagire,
ubu n'ibihe byose. urakoze kudutega yombi, murakoze kudutega yombi. Imana ibahezagire, murakoze cyane.